Haleluya, haleluya. Leo ni siku ya furaha. Kwa kina mama wote, Kubakenyezi wote, furaha na shangwe. umunezero n'impundu nyinshi cyane. Aho rero icyubahiro. Mungu anastahili heshima Uyu munsi n'ibihe byose. leo hata milele. Ndashimiye Imana data wa twese. Nashukuru Mungu wetu, baba yetu wa milele, umuzigamyi wacu, mlezi wetu, yatuzigamye gushika uyu munsi, alitulinda hadi sasa. Ndashimiye Imana kubwawe kukiri muzima. Nashukuru Mungu kwako mara ugali hai. Ndashimiye Imana kubw'abashitsi batugendeye. Nashukuru Mungu kwa sababu wageni mutembea siku leo. Ariko imbere yuko ndabakira, lakini kabla sijawapokea, reka mbanze nshime Imana, nishukuru Mungu kidogo kubwa bino bikorwa by'uno munsi, kwa huduma hizi za leo. Aba bantu banyiyumviriyeko, watu walitufikiria, je babimbwiye narakangutse, aliponiambia nimeshtuka kidogo, kuko sinari ndabazi, nari nsanzwe ndabazi, maana nilikuwa sifahamiani na wao. Nza kwiyumvira rero ukuntu bamenye, nikafikiri walikuja kunifahamu, kandi nahavuye ndabibabaza, na nikawauliza hata pia. Rero ndashimiye Imana ko banyiyumviriyeko. Nashukuru Mungu mbona amenifikiria, iyi kaminuza yanyiyumviriyeko, nicho ambaye amenifikiria kugira ngo bame ili wanipatie uruno rupapuro rw'iteka, cheti hiki cha heshima. Imana yo mwijuru ibahezagiye. Basi Mungu wa mbinguni awabariki. Ndabishimiye Imana cyane kuko ninashukuru Mungu sana kwa hayo, maana nitabayo nibaza ko batari no kumenya, singekuwa Bwana hawangenijua hata kidogo, kuko hariho n'abandi benshi mwisi, maana kuna wengi duniani hii, mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nzuri ya Burundi, bakora ibyiza, wanayatenda mema, ariko umuntu wese aramukirwa mu gihe cyiwe, lakini kila mtu ufikiwa kwa wakati wake. Rero nkaba ndabashimiye cyane, ninawashukuru sana sana. Jambo narimfashe n'ibyo kubashimira. Neno la kwanza ni kuwashukuru nyakubahwa muserukira kaminuza, mheshimiwa ambaye anawakilisha chuo hiki, mumbwirire fondateur ko nshimye cyane, mwambie aliyeanzisha chuo hiki kwamba tunashukuru sana kuri iri teka, kwa heshima hii munteye, umeniheshimisha. Namwebwe mwese mwazananye gukora kino kigo, hata nyinyi kundi wote abalifanya kazi hii, ndabashimiye cyane, ninawashukuru sana. Imana yo mwijuru ibahezagira, ariko kandi Mungu anabariki, lakini pia numva novuga ngo Imana ishigwe hejuru cyane, sema Mungu ainuliwe maradufu, icyubahiro cyose kigaruke kuri yo, heshima yote imrudie Mungu. Haleluya, haleluya. Leo ni siku ya furaha, umunezero kwa kina mama wote, kubakenyezi wote, furaha na shangwe, umunezero n'impundu nyinshi cyane. Aho rero haya sasa, kambe na mbere banje gushimira Imana data wa twese bo mu ijuru. Shukuru Mungu wetu na baba yetu waishi milele, kwiteka iteye Uburundi n'abarundi kazi, kwa heshima anaheshimisha Burundi na kina mama wa Burundi. Ubugira kabiri, mara pili, banje gushimira cyane iri shure ryisumbuye, nishukuru sana chuo hiki, chuo hiki university hii, kwiteka riduteye, kwa heshima ambayo wametuheshimisha. Ubugira gatatu, na mara ya tatu, nagira ngaragaze umunezero mu gukeza mukuru wanje, nizihirishe furaha yangu kwa kumpongeza dadangu mkubwa. Iyo habaye mukuru, wakati kuna mkubwa, baca bahereza ku muhererezi, wanamalizia sasa na mdogo. Jameni, nagira fate kano kanya, sasa nichukue fursa hii nkeze muri lisansi Eme, nipongeze Eme kwa bachelor degree aliyopata. Yarasanzwe ari ndongozi uho tuja kumukira muri make, alikuwa ni kiongozi na sasa yatakuwa mambo mazito katika ministry ya make. Nkaba ndamwifurije ko Imana imuha kubandanya gutera indi ntambwe. Namtakia Bwana basi ampatie kupiga hatua zingine nyingi. Muvyeyi ndabakeje, Muzazi na wapongeza mama.
kandi turakunezerewe na tunakufurahia sana. Turakunezerewe kuko Tunakufurahia maana Uwimana iteka yule ambaye Mungu anaheshimisha ntaoreka kunezerwa. hakuna awezaye kukosa kuwa na furaha. Hacha saba rero ikintu kimwe, Na niombe jambo moja ku bakenyezi, kwa kina mama, mwahukane n'ishari. muweke shari pembeni jameni, mjitenge na shari. Batubwiye Tumeambiliwa kwahukana nabo twubakanye, kutengana na wale ambao tumefanya wake zetu, atari abo twubakanye wasio kubw'umubiri, wale wa ndoa, ariko abo twubakanye ku mitima. lakini ambao tumekuwa na pingu za maisha moyoni mwetu, tuondoe ndetse n'abana bayo n'abuzukuru na watoto na wajukuu wao waondoke ndani yetu. Mvuze ishari kubera, Nimesema shari maana ishari rivyara inzigo, inaleta chuki, inzigo ivyara ubwicanyi, na chuki inaleta uwaji. nico gituma rero uwumva ko uno musi afise ishari yitandukanye niwo muntu yubakanye. Jitenganisha na hiyo shari ambayo wewe umeunga ndoa naye, kuko murazi ko ishari niryo ryatumye Kaini na Abeli haba ubwicanyi. maana shari ifanya Kaini na Abeli wauane. Hata pia rero no musi amajambo nanjye nateguye kugira simpave ntwara umwanya abafise program, na mimi sijaandaa maneno mengi, sichukue muda mrefu. yari ndamukanyo, ndabaramukije mwese, ndagumbire mu izina rya Salamu na wasalimia nyote na kupatia katika jina la Yesu Kristo. nongeye saba abashitsi, Na nikiwasiti na wageni wetu, uno musi wa mbere ndababonye, leo hii mara muzobe wa nyuma, muzogaruke ngaha mu Burundi. Leo hii mara kwanza kuwaona, isiwe mara ya mwisho. Karibuni tena Burundi kwetu. Nongera ndabasaba ko iryo shure ryanyu ryoshinga imizi, Na ni wasishu yenu iwe na mizizi hapa Burundi, hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. katika nchi yetu ya Burundi. Turakeneye cyane incabwenge mu mice yose, na cyane cyane kunonosora igitabo cya Bibiliya, kuko Bibiliya ni igitabo cigisha ubuzima bwo ngaha ku isi ndetse n'ubuzima budahera. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Urupapuro rw'iteka mpejeje kuronka, ndarushimira Imana. Ego nivyo nari nsanzwe nigisha ijambo ry'Imana, nasanzwe nkora ibikorwa bitandukanye. Ego sinovuga ngo nigo rugiye kunshoboza kubandanya kubikora, ariko banteye intege. Iyo umuntu ariko arakora ibikorwa akaronka abamutera intege, arumva nyene yuko yobandanya n'umwete mwinshi. Rero nico gituma nshimira Imana kuri runo rupapuro, cyane cyane iyo uri kurakora hakagira ababibona bakabishima, biragutera intege cyane. Ni n'umunezero kuri iyi diplome ijanye na leadership, kuko murazi yuko byose biri muri Bibiliya, kandi murazi ko uburongozi bwiza buri muri Bibiliya. Rero hazogira ikizodufasha n'ikizofasha abarundi, kuko iyo umuntu atajambazi, iyo umuntu atisunga Imana, iyo umuntu atanubaha Imana, ntiyorongora neza. Kandi murazi yuko muri Bibiliya niho hari byose, niho hari ubwenge, ugutahura, ukumenya. Rero naho twariko turavuga ubutumwa bwiza, kandi twariko turafasha abandi mu by'uburongozi, mu bya leadership, birakwiriye cyane ko twiga cyane muri Bibiliya, kuko iyi Bibiliya naho tuyibona uko iragutse, irimwo byinshi, irimwo ibitandukanye. Iyo rero uyisunze ukayisoma neza, niho ukura rero amabanga, niho ukura ubwenge, ugutahura, ukumenya. Kandi uravye no mu barongora kera, zaba indongozi, abisunga cyane iri jambo riri muri Bibiliya, ukwizera Imana, barafasha cyane ihanga, igihugu, barahanura neza indongozi, kuko by'ukuri umenya Imana, ukamenya ubwenge, ukatahura, biranagufasha cyane no gutahuza abandi. Rero turashimye cyane
naho byari bikomeye bifata umwanya bigafata kwitanga, ariko kandi iyo urondera gutahura kumenya, kuko biri muri Bibiliya muri igani yuko ngo urondera ubwenge abucukura cyane, nk'umuntu anacukura inzahabu ngo zanyegejwe cyane ahantu kure. Rero biranezereye cyane kandi bizodufasha no gufasha abandi mu by'uburongozi bwiza. Iyo umenya Imana biratandukanye cyane, kuko iyo uzi Imana ucukunda abantu bayo, kuko kandi iyo urongora neza iby'umuryango ukarongora neza iby'igihugu, ishengero, uranirongora nawe kuko uba uzi iyo uja. Rero kandi hajya ukumenya ubwenge ni ugutahura, kandi muri Bibiliya naho birananditse neza ngo abantu benshi bishwe no kutamenya. Rero iyo wize ugatahura ukamenya, uritahura nawe ugatahuza abandi, ugafasha abandi. Rero twebwe turatera kamo abarundi, abungere, abapastori kwiga, kuko ibi ntibihera, birakomeza cyane. Rero kwiga birafasha cyane gushoboza abandi no kubarongora neza. Hariho intererano cyane, kuko iyi vision ya 2040-2060 isaba ubwenge, isaba ugutahura, kuko n'iyi vision isaba ko umuntu aca ubwenge. None aya mahinguriro twashaka kubaka, aya mabarabara, amavuriro, amashure, ama industry, uburimyi, ubworozi, ibi ni ibintu vyiga. Uravyiga, uriga, ukubaza, ukurima, ukorora, ukwegeka. Rero ibiro bizodufasha cyane mw'iyi vision nshasha, kuko ibi twize rero biradutereza iyindi ntambwe yo kwigisha abandi bantu kwiteza imbere. Kandi rero turanakeneye abaciye ubwenge muri iyi vision nshasha. Isaba ubwenge, isaba gutahura, kuko iyo tuja ubu biradusaba ubumenyi, ukubaha Imana, ugashira ku ubwenge no gutahura cyane. Naitwa Reverend Alembe Esombola kutoka Marekani, state ya Wisconsin, City ya Milwaukee. Ni hapo nimetoka. Ni mimi mkuu wa msafara huu. Endapo yote yamepitika hapa ni mimi. Nilipopata kwa habari ya kwamba mke wa rais ni mchungaji, nilianza kutamani kupata kumwona. Nikapata maono ya kuja kufanya semina hapa. Nilipitia Reverend Ferdinand, akaniunganisha na uongozi wa hapa, tukafanya mambo, nikafinance seminaire, tukapata safari, tukaja hapa. Lakini kabla ya kuja hapa nilitamani nisija peke yangu. Nikamwalika mwenyekiti wa chuo hichi cha In His Name College aje kunisaidia kufundisha. Aliponikubalia nikamupropose tena anisaidie doktora honorifique ya mama, akanikubalia. Ndio maana tumekuja na sherehe kama na hii imefanyika hapa, ni kwa sababu mimi ndio mkuu wa msafara. Nilikuja hapa kufanya semina, tumefanya semina jana na leo tumehitimisha kufanya graduation. Mimi nahusika na semina za uongozi. Nikaalika mwalimu kuja kunisaidia ambaye ndiye mwangalizi wa In His Name College. Aliponikubalia kuja, nikamuomba na doktora honorifique ya mama. Ndio maana tumekuja hapa. Lakini kwa taarifa nilizopokea ni kwamba hapa pana ekole kiko hapa, na ekole hicho kina wanafunzi wengi, na ninafurahi sana kwa sababu nimekuta watu wengi hapa wana shauku ya kusoma, na miongoni mwa vyuo ambavyo vina walimu wazuri ni In His Name College.